korera Imana. Haleluya. Famiye zose ziramuta ziramuheba, asigara wenyene hamwe na Yesu. Abantu bazoshake bakuveko ariko usigarane Yesu. Hari gihe azosobanura ubuzima bwawe kandi bazokizwa. Ubu unya ntibarabyumva neza ariko bazokizwa. Imana izoshiraho impamvu itume bakizwa kandi ni uzoja kubasengera. Reka dusome ijambo ry'Imana. Niwe uzoja kubasengera. Ntabwo tuza kuvuga umwanya munini kandi no musi ntabwo tugira kirite ku mugoroba. Uyu musi nta kirite ku mugoroba tugira. Tuzaca dutaha. Bwana sifiwe. Tumaze iminsi imbere y'Imana ejo twarakoze bikwiye. Tugende mu ruhuke tuze tubandanye kwa gatatu. Sivyo? Tubandanye kwa gatatu. Ariko ngiye kuvuga umwanya utari munini hanyuma tubarekure. Bwana sifiwe sana. Mugende mu ruhuke mwitegurire kwa gatatu no kwa gatandatu. Iyi ni misi tugiye kubamwo yo gukira no kubohoka gusa. Gukira no kubohoka gusa. Dukeneye kubona abantu ari bazima bidegemvye. Bwana sifiwe sana. Kandi muri bukako nagiye mvuga amatangazo. Reka ndeke kuvuga amatangazo ndavuga mukahe. Reka mbanze nsome ijambo ry'Imana. Muri Yosuwa Yosuwa gatandatu. Abantu be nabo babduru nabo gufasha nabo kuba hafi nabo kwambika. Iyo nzu nuko atabibabwiye ngo mukuyubaka yabona amakamyo azanye ibintu. Siko babduru amakamyo kazana ibintu. Sinzi bayakura muri Asiatique cyangwa yakura muri Asiatique mu Tanganyika. Ariko amaze gukizwa yarayibuze. Niri ronde zinzu ahantu yubatse arabu. Eje gushaka ko kibaza ngo yari yubatse ariya mu Gatunguru kumbe yari yubatse mu Tanganyika. Wewe ukibaza Yosuwa gatandatu bere ku murongo wa mbere kansome yantunyaruke aravuga ngo ingeneye banesheje Yeriko kandi Yeriko bari biyugaranye bahadadiye kubwo gutinya abisirayeli nta warenga irembo kandi nta washika imbere. Uhoraho abara Yosuwa ati raba ngabuye Yeriko mu maboko yawe, bona umwami waho n'abahizi baho bibishirira. Uhoraho Imana agabuye Yeriko mu maboko yawe. Amen. Sinzi ko munyumvise neza. Nakanya gato nshaka kuvuga ariko mube hano mugerageze mube hano. Bwana sifiwe sana. Amen. Uhoraho yambariye ko agomba kugabura Yeriko. Amen. Yeriko iri imbere yawe igomba kuyigabura. Amen. Igomba kuyiguha. Muze muzenguruka ico gisagara mwese abingabo mukizenguruke rimwe ku munsi kumara imisi 6 kandi abahereza indwi baze bajana inzamba ndwi z'amahembe y'imfizi z'intama bagenda imbere y'isandugu maze ku munsi ugira indwi muze muzenguruke ico gisagara ibihetanga bindwi kandi abaherezi baze bagende baravuza izo nzamba maze ayo mahembe y'imfizi z'intama nibayavuza ijwi rirandiriye. Uyu munsi narinzi ko nzana ihembe ryanje nagibagiye na nzi tuza kuvuza ihembe. Mukumva ijwi ryayo abantu bose bace bihakamo icarimwe maze uruzitiro rw'amabuye rw'ico gisagara ruzoca ruhomvokera hasi abantu bose bace barengagira umuntu wese aho yaratumbereye. Dusimbe
wa 15 maze ku munsi ugira indwi bazinduka mu gaturuturu bazenguruka ico gisagara nk'uko bahora bashitsa ibihetanga bindwi. Kuri uwo munsi gusa niho bakizengurutse gushikana indwi. Maze ku muzenguko ugira indwi babaherezi bakiriko baravuza za nzamba, Yosuwa barira abantu ati nimwihakamo. Haleluya. Kuko Uhoraho abahaye iki gisagara. Gisagara ca Musaga Imana irakiduhaye. Ati kandi gisagara nibiri muri ico byose bicika inyegu y'Uhoraho. Mugabo Rahabu umwe maraya abariwe arokoka, bona bari mu nzu yiwe bose kuko yanyegeje za ntumwa twatuma. Ariko mwebwe muzira kaziri nimuzigire ico mukorako. Kadusimbe kandi murongo wa 20. Nuko za nzamba zivuze abantu bihakamo imbere bacumva ijwi ryazo, baciye bihakamo icarimwe. Abantu baca bararengagira bitera mu gisagara, umuntu wese aho yaratumbereye barakinesha. Amen. Umurongo nashaka arakano wasinje akahe baciye bihakamo icarimwe, inzitiro zica zihomvokera hasi. Abantu baca bararengagira batera gisagara, umuntu wese aho yaratumbereye barakinesha. Umurongo wa 26. Ico gihe Yosuwa aca amahana abantu aravuga ati nihagira umuntu ahaguruka akazokubaka iki gisagara ci Yeriko aravumwe imbere y'Uhoraho. Igihe azokubaka itanguriro ryaho azobura umwana wiwe w'imfura, kandi igihe azotera ibikingi by'amarembo yaho azobura umwana wiwe umuhererezi. Nuko Uhoraho yabana na Yosuwa aba rurangiranwa muri ico gihugu cose. Imana ishimwe cyane. Naya majambo naya makuru dusomye avuze kuri Yosuwa. Bibiliya iravuga usonye mu gice ca mbere ca Yosuwa ngo ni Yosuwa mwene Nuni. Haleluya. Yakoreye Imana igihe kinini imbere ya Mose, ari kumwe na Mose. Mose agiye gupfa, hasigaje igihe gitagapfa, Imana iramubwira ngo hamagara Yosuwa umwe yama mwihema. Akazi ka Yosuwa yama mwihema ku muryango w'ihema. Iyo Mose yinjiye mwihema ry'Imana gutanga ibimaze no kuvugana n'Imana, Yosuwa yaguma kwihema. Nigiye Imana yavugana na Mose amajambo atandukanye n'amasezerano atandukanye, Yosuwa yarayumva kuko yari hafi y'ihema ry'Imana. Bwana sifiwe. Abantu bamba mwihema ry'Imana bagira makuru atandukanye n'ayabandi. Semeni haleluya. Babafisa makuru. Imana ibwira Mose ngo genda ufate Yosuwa umurambike kibiganza, imwemi iba muri wewe ibe muri we. Semeni haleluya. Imwemu y'Imana iba muri wewe ibe muri we. Ahamagara abantu bose arababwira ko agiye gupfa. Arababwira ngo nkuko mwanyumvira ko ariko muzohora mwumvira Yosuwa. Bwana sifiwe. Yosuwa abaho ariko atarinjira mu gikoro. Rindira igihe c'Imana, rindira umwanya w'Imana. Imana yakuvuze ko kiragutegereje ntaho kica. Nimba Imana yakubwiye kuzotegeka ukaganza, ibiragutegereje kuganza biragutegereje ntaho bica. Kibazo abantu bava mu masezerano, abantu bakava mu mwanya w'Imana, abantu bakava mu gihe cabo, bakavaho Imana yabashize. Ariko ugumye mu mwanya mwiza, ukaguma mu kibanza Imana yagushizemo, bitebe ukurabona amasezerano y'Imana. Bintu byo kujaragira kumaha mutekanye. Yesu ashimwe. Gumana n'Imana. Mose aduga umusozi. Imana yamubwira ngo duga umusozi witegereza igihugu cy'i Kanani. Ntabwo uzokijamwo
kuko uterekanye ukwera kwanje imbere y'Abisirayeli igihe mwari mugeze ku musozi kuri Sinayi igihe abantu bari bangararije, ntabwo uzokwinjira i Kanani. Narababwiye amakuru ya Mose na mwene wabo Aroni, ntibageze i Kanani, ariko kutagera i Kanani babitewe n'ihanga rya Isirayeli. Haleluya. Yosuwa Aroni amaze gukora iby'Imana yanka, niyumvira Imana, akabaza igishushanyo cyangwa agakora igishushanyo muri zahabu, abantu bagatangura kugisenga. Imana yaramuhamagaye iramubwira ngo duga umusozi udugane n'umuhungu wawe Eliyezeri. Ntacyo nari narakoze ngo ndakubwira uwo guhereza, ariko kubera kuterekanye ukwera kwanje imbere y'abantu, kura umwambaro. Barangene Imana yakitangaje ku musozi, abantu bose bakinje, Isirayeli yose ikinje, akura umwambaro w'ubuherezi, yambura efodi ayambika umuhungu wiwe. Haleluya. Nutagendana n'Imana neza, izo kwambura icubahiro yaguhaye igihereza abayiyoboka. Nta bintu by'ubujanje imbere y'Imana, ukaba ukeneye ibintu by'Imana, gendana nayo neza. Izofata ibyo yaguhaye ibikwake, ibihereza abayiyoboka. Haleluya. Imwambura efodi, imwambura umwambaro, abyambika umuhungu wiwe ku mugaragaro, izuba riva. Imana iramwica. Imana y'ibyo amasantima iramuhamba. Mose nawe ageze ku munota wa nyuma, akwijije imyaka 120, aduga umusozi muremure. Iramubwira ngo ngwino ndakwereke igihugu cy'i Kanani, ndakikwerekeje ukirabisha amaso, ariko nuzocinjiramwo kuko uterekanye ukwera kwanje igihe nakubwira kuja kubwira igitandara ngo kizana amazi. Haleluya. Imana yabwiye Mose ngo genda igitandara ukibwire, ntiyamubwiye ngo genda ugikubite. Wanasifiwe. Aca genda aragikubita. Kugikubita mu yandi majambo yari akubise Imana, iricecekera, yashishuye Imana neza na neza. Bibiliya ivuga ngo ni mu mwegere, niwe buye rizima abantu bagaye. Uruvuga ngo yari Yesu ari mwari gabuye, niwe yari yibereye, ariko akubita inkoni. Imana iricecekera, iravuga ati ko nkubise nari sinzo kujana i Kanani. Sifiwe. Imwereka i Kanani, ayirabisha amaso, ariko yinjiramo. Atakambira Imana ngo imubabarire yinjira i Kanani. Ibaze kumwereka ibyiza ariko ntabibemo. Ntabwo dukeneye kuraba imigisha n'amaso gusa, ahubwo dukwiye kuyikora ko tukayifata tukayigenderamo. Nimba Imana yarakubwiye ubutunzi, nimba yarakubwiye imodoka, nimba yarakubwiye inzu, ukwiriye kubibamo mu buryo bugaragara, apana kubyumvisha amatwi gusa no kubirabisha amaso. Oya, ubyakira ubibemo mu izina rya Yesu Kristo. Ubibemo, bigenderemo, bigenderemo. Haleluya. Imwereka i Kanani n'amaso gusa, ariko ntiyayinjiramo kuko ngo aterekanye ukwera kw'Imana imbere y'Abisirayeli. Ngo ngahariya mu kiyaya Yeriko, imwereka ngo mu bigazi, kiyaya cy'ibigazi, imwereka imisozi, imwereka Yerusalemu mu mwemu, irayikwegera, imwereka, ariko iramwankira kwa jayo. Ihejeje kwamwereka, ikiramwica, yonyene iramuhamba, ngo kugeza no munsi nta uzimva yiwe. Nanga baravuga ngo iyo igicatumye Imana ngo imuhamba, ngo iyo itaza kumwihambira yonyene, Mose bari kumusenga kugeza no munsi. Imva yiwe babaja kuyisenga, iramwihambira. Haleluya. Yosuwa Mose amaze gupfa, Imana iramubwira ngo tegura abantu mwinjire i Kanani, kuko Mose yabasize ku rugabano. Aho hantu ku rugabano rwa Yorodani bahamaze imyaka myinshi barindiriye ko Imana ivuga. Narababwiye Abisirayeli bari bayoborwa n'igicu,
iyo kigiye nabo baragenda, iyo gihagaze nabo bagahagarara. Kimaze imyaka 10 gihagaze ahantu runaka bagumaho nyene. Bwana sifiwe. Ukwiye kuyoborwa n'igicu arico mpwemu yera. Ukwiye kuyoborwa n'Imana mu buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Iki si igihe cyo gupfa kudandaza gusa, ni igihe cyo kudandaza uyobowe n'igicu, ni igihe cyo gucuruza uyobowe n'igicu. Nimba wocuruza n'amakara, nimba wocuruza n'itomati, nimba wocuruza n'irengarenga, ariko uzidandaze uyobowe n'igicu. Kuki uri kurakora ikintu uyobowe n'igicu, uyobowe n'umwuka wera, ukora akantu gato Imana ikagatera inkunga, umugani w'Abanyarwanda ikagasapotinga, kagatera imbere, kuko uri mu bugombe bw'Imana, uri mu bushake bw'Imana. Yosuwa agenda abwira abantu, arababwira ngo, usome hariya mu gice cya mbere, ngo mwitegure. Haleluya. Mana amubwira ngo bwira abantu bitegure, kuko inyuma y'iminsi 3 muzoja bukarujya ruzi Yorodani. Abantu baritegura. Ikintu rero cyantangaje, Yosuwa nivyo Imana yari yaramuhamagaye, Imana yari yaramutoranije, ariko ntiyari afise icyizere ko abantu bazomwemera. Bwana sifiwe sana. Ntabwo bikeneye ko abantu bakwemera, ukeneye kubanza kurondera kwemerwa n'Imana, kuko Imana niyo yakwemereza ukwemeza abatakwemera. Imana niyo yagukunda izogukundisha abatagukunda. Urumva ngo ko mutanyumva, ari umuntu ngo twahora dusengana, yari umukozi w'Imana, ariko akigisha akabona abantu bariko baravyumva bivaye n'ingene bari bamuzi, ngo naho mutankunda ngo je ndavuga. Urabizi ko tutagukunda, urabizi ko tutagukunda, urabizi nyine ko uri umunyamafuti, ukeneye ko babikunda gute? Banza urondere kwemerwa n'Imana. Niwemerwa n'Imana abantu bazokwemera. Bwana sifiwe. Mwabakozi b'Imana, murondera amavuta y'Imana, murondera ubwiza bw'Imana. Imana yaguhaye amavuta, yo naho no guha ikibanza, naho no guha umwanya, irawuguha ku ngufu. Irironderera impamvu, irironderera igituma maka ikaguha igicaniro tu. Werondera amavuta y'Imana, gani usabane n'Imana. Nta muntu yo kwimwa ijambo yari hawe n'Imana. Haleluya. Nta rondera kwemerwa n'Imana. Yosuwa ahamagara abantu, atangura kubabwira ibyo bagiye gukora. Usomye ajya mu gice cya mbere umurongo w'10, arababwira. Abantu baramubwira ati twebwe ntidukeneye amajambo utubwire, ngo tuze tukwemere, ngo tuze tukumvire. Twebwe ibyo nacyo bitubwiye, icyo dukeneye ni kimwe, nuko Imana twabona muri Mose tuyibona muri wewe. Icyo gikenewe, nitwabona Imana yari muri Mose iri muri wewe tuzokwemera. Uzugira amahirwe Imana yari muri Mose tuyikubonemo. Ntituzoba twemeye wewe, tuzoba twemeye Imana. Ndatangariza abantu bari muri noteraniro, Imana ibe muri mwebwe. Abatakwemera bakwemere, abatagukunda bagukunde, abakuvuga nabi batangure bakuvuge neza, aho uca bakagutega imitego batangure bagusasira amatapi. Imana yavuze nukuri, ibintu birikora, ibintu bikagenda neza, irashiraho impamvu. Haleluya. Yesu ashi. Na undi muntu numwe yobicarika hano kiretse Imana. Jewe sinobicarika hano, nobahiki subumenye ngifise bwinshi, ariko Imana ya Isirayeli, Imana mwizeye niyo muza gukurikira. Imana si umuntu, sabaririmbyi, ni Imana. Aha anya muri Musagara ama eglise menshi muba mwicayemo, ariko muri hano mwicaritswe hano n'Imana yaguhamagaye, uzoyibonere muri iki kibanza. Niwaza uje kurondera jewe nta kintu nzokumarira, ariko niwaza uje kurondera Yesu azogira icyo akumarira.
Bibiliya avuga ngo ni Imana itabura icyo imariye abayiteze. Yosuwa abantu baramubwira ngo dukeneye kukubona mu Imana twabona muri Mose, nitwayikubona ngo tuzogukunda. Haleluya. Usomye mu gice cya gatatu, igice cya gatatu, icyemezo cya mbere cyatumye Abisirayeli batangura kwemera Yosuwa. Haleluya. Cya mbere kuri Yorodani, bageze kuri Yorodani, Imana ibwira Mose, ibwira Yosuwa, iramubwira ngo uyu munsi ntanguye ndagukuza kugira ngo abantu bamenye ko ndi kumwe nawe. Umaze igihe ubwira abantu Imana ntibayumve, ikora akantu, igira akantu ivyonda, bemera Imana wakurikiye, bemera Imana usenga, bemera Imana uvuga. Kandi ndiko ndabona abantu mwari no teraniro bamaze igihe kinini bapimwa n'imiryango, ariko Imana yo mwijuru igiye gukora akantu gatume bakwemera, gatume bemera Imana yawe. Urababwira Imana ntibayumve, ukababwira Yesu ntibamwumve, ukabasomera imirongo itandukanye ntibayumve, ariko igiye gukora ikintu kigiye kunyiganyiza umusozi wose w'iwanyu. Bemera Imana yawe, bavuga ngo ni ukuri turemeye Imana yakurikiye, ko ari Imana ifatika, ko ari Imana igaragara, ko ari Imana ikura hasi igashira hejuru ishatse. Haleluya. Iramubwira ngo kuri Yorodani niho abantu bagira batangure bakwemerera. Haleluya. Igihe bava muri Egiputa bageze kuri Yorodani, Mose yakoresheje inkoni, ariko Imana ibwira Yosuwa kuko mugiye kwambuka Yorodani bigiye gutandukana nuko mwambutse ikiyaga gitukura. Bwana sifiwe. Iramubwira ngo bwira abaherezi barera isanduku y'isezerano bitangira imbere. Mu yandi majambo, Imana yari ihinduye imikenyuro y'intambara, yari ihinduye systeme y'intambara, kuko bari bamenyeye imbere yuko bajya kugwana ubwa mbere hatangura ingabo zifise amacumu n'ibindi bikomeye n'inkota, ariko Imana ihindura imikorere, ibwira Yosuwa, iramubwira ngo shira ingabo inyuma, ushira imbere abakozi b'Imana. Haleluya. Hindura systeme Mose yakoresheje. Reka ndakubwira, ntukagendane n'Imana ya naka, ariko ugendane n'Imana yawe, ukorane n'Imana yawe. Iramubwira ngo hindura imikorere, ufate ushire imbere abaherezi. Urugamba rurahindutse. Imana ihinduye urugamba ku buzima bwawe. Imana iguha yindi systeme y'urugamba. Imana iguha yindi systeme yo kurwana. Oh haleluya. Oh haleluya. Mwabakozi b'Imana mwe, Imana ibaha amavuta batandukanye n'abandi bakozi bo muri kino gisagara, ibaha amavuta badistenga n'abandi, ibaha amavuta berekana ko mwahamagawe nayo. Semeni haleluya. Niwagera imbere y'umuntu arimo imyuka mibi, Imana iri muri wewe iseruka utaravuga amajambo menshi. Mana yanje we, ushoze bw'Imana de la taya zafo, kundumva Imana iri kiratanga imbaraga z'Imana, kiratanga imbaraga zayo ku bantu. Umuntu yari insuzugurwa, umuntu yari akengeretse, iyo ubushobozi bw'Imana bwamumanukiye, iyo imbaraga z'Imana wakira ubushobozi bw'Imana. Hinduri urugamba, shira imbere abaherezi, shira imbere abakozi, ibintu by'amashare dakomba, imikogote y'intambara shira inyuma, ariko ushira imbere abakozi b'Imana. Niwa shira Imana imbere mu buzima bwawe, Imana ukayiha ikibanza cya mbere mu buzima bwawe, nukuri hari ibintu uzobona bigenda byikora, hari ibintu uzogenda ubona biki. Imana izokwemeza abantu ku ngufu, kubera iki? Niyo washize imbere, siyo babona. Haleluya. Ejo nareko numviriza umukozi w'Imana umwe, umukozi w'Imana twagitwaza, nkunda kumwumviriza kenshi, ngo yagiye mu gihe cya COVID, hari umuntu yari yaranse kwemera Imana, umva umugore we yarakijijwe, mugabo we uwo mugabo akanka gusenga, afatwa na COVID. Afashwe na COVID. Murabona mu gihe cya COVID umuntu agwaye COVID yaba ari ahantu ha wenyene.
uwo mukozi w'Imana baramuhamagara agati nukuri wigoruze umusengero bwanyu ari ahantu harimwo ivyuma asigaje akantu gatonya gacika. Haleluya. Hanyuma ngo baramujana byari kugira ngo amushikire, byabaye ngombwa ko bamwambika ibindi bihuzu umubiri wose kugira ngo covid ntimufate n'amaga umubiri wose. Amushikiriye ntiyashobora kumenya umuntu. Haleluya. Byasaba ko musengera ari nkajya agatumbereza ukuboko ahari, byari byemeye ko mukorako. Haleluya. Yavuze ikintu gikomeye, imbaraga ziri mu bantu b'Imana mw'abantu. Byukuri imbaraga z'Imana ziri mu bantu b'Imana. Ngo akimuraba ntiyarasinziriye, ntiyari mu ndoto, ntiyari mu nzozi, ngo azabona ariko aramanuka bamumanura mu sanduku aho nyene ajyamye, azabona imva n'abantu bariko baramumanukana mu mva. Haleluya. Aho nyene ngo acaramuhamagara, amuhamagaye acarakanguka. Imbaraga z'Imana zica ziramuvyutsa. Waragiye mu mva byari biheze yaracikanye acarakanguka. Iwari yaranse kwemera yemezwa n'imbaraga z'Imana, ubu ngo n'umukozi w'Imana. Iyo uri mu bushobozi bw'Imana, abagupinga, abatakwemera, abatagukunda, abatemera ibyo babwira, igitondo kimwe Imana izokora kantu abantu bose bemere kuri umukozi w'Imana yahamagawe. Yes ashimwe. Ntibikenewe ko tugenda dutangariza abantu abandi ma eglise hirya no hino ngo turiko turakorera ngaha. Ibikorwa bizobabwira. Imirimo y'Imana izobabwira. Ivy'Imana iri kirakora bizobabwira. Haleluya. Uyo munsi Yosuwa ageze kuri Yorodani, niwo munsi wa mbere abantu batanguye kumenya ko Imana yamuhamagaye. Kandi yari yaramuhamagaye pe, ariko abantu ntibari bwavyemera, abantu ntibari bwavyumva. Iramubwira ngo abaherezi bagende, niba akoze ibirenge muri Yorodani, Yorodani yaza guca yica mu kabiri. Niba akoze nko gusa ibirenge, Yorodani yaza guca yicamwe inzira. Hari igihe Imana yemera kuhonyoza ibirenge mu kigeragezo. Niko muranyumva? Hari igihe Imana ivyemera yuko uja mu kibazo, ikemera yuko neza ucinjiramwo, ikabanza ikakureka kwa kundi biri vuga ngo mbaye ndagutaye akanya gato, ikakureka ukabanza ukacinjiramwo. Abantu bagututse, abantu bagusuzuguye, abantu batangiye gutuka Imana yawe, ariko iyo uhonyejamwe ibirenge ntiyemera yuko urengegwa. Amazi arakubisa, amazi arikumira, inzira ikaboneka. Ndiko ndabona abantu hano mwari no teraniro, umwanya ari mutoya, ndiko ndabona abantu mwari no teraniro, amazi yari imbere yabo agiye kwikuma. Iyo tuvuze amazi wumva ibigeragezo, wumva intambara uri kuracamo, wumva ibitutsi bariko baragutuka, wumva agasuzuguro uri uracamo, Imana yo mwijuru igiye kwimira amazi. Cikamwo wanyanja we, abana b'Imana bambuke. Kuri sindababesha, hari abantu bagiye kwinjira mu mwaka uza batakiri babandi mubazi, batakiri kwa kundi mubazi, batakimeze kwa kundi mubazi. Amateka yabo yahindutse. Hari umuntu avyumvise ngo atere haleluya. Bagiye kwinjira mu wundi mwaka, ubuzima bwabo bwahindutse. Icyo kibi kintu cyambere, Bibiliya iravuga ngo baragenda, bararengana, baca mu kiyaga, amazi yakamye. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo bwira abantu imiryango 12 ya Isirayeli batora amabuye 12 kugira ngo nibagere i Kanani
ukurungano ruzogenda rukurikirana, bazogenda ayo mabuye bayereka abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza babo. Niba babaza ataye amabuye asigura iki, baze bababwire ngo aya nayo twatoye muri rujya ruzi igihe twaruciyemo. Kandi kandi bababwire ngo cyari igihe Yorodani gwari guzuye. Gwari rugize gute? Gwari guzuye. Yararindirira barindiriza rubanza ruruzura. Ari igihe usenga. Haleluya. Avance y'inzu ikiriyo igaceceka. Avance igahera igaceceka. Ukinjira mu kundi kwezi utarari inzu igaceceka. Ukinjira mu kwa kabiri itaravuga igaceceka. Semeni haleluya. Hajya nyene biheze, hajya nyene birangi ku munota wanyu igahagurutsa abagabo, igahagurutsa abantu tari witeze, amafaranga ukayishura, mbere ikakuvana mu gupanga ikakujana mu nzu yawe. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Uriya mama Maria hagiye nyuma afashe umwana. Wewe afashe umwana wewe nyine. Ubundi mvuze umuntu afise umwana wategeza nyine gucyo hagarara. Nahatari kuba ari wewe nyine kuko ufise umwana wari gute. Yahagurutse wewe w'inyuma watevye. N'uyu w'imbere yamaze guhaguruka. Imana yo mu ijuru ikugiriye neza. Imana yo mu ijuru irakwishuriye, irakurihiye, igukuye mu gasuzuguro k'ubuzima. Haleluya. Iragutabaye. Niyemeye yuko maramara, niyemeye yuko usuzugurika. Muri iki gisagara ca Bujumbura uzohagira inzu. Naho kuri inzu vyakubereye ingorane, uzohubaka inzu. Niyo bamwe vyakonaniye kuyiriha, ariko inyenkomezi ya Yakobo ije gukora igitangaza. Mwoshobora kumufasha mu gatela haleluya. Izokugirira neza. Mbonye kwibuka, yibuka urugo rwawe, yibuka umuryango wawe. Ibi vyagirire mu bwiza bw'Imana. Kugera kure siko gupfa mu abantu b'Imana. Nimba utarapfa ntiwihebure. Haleluya. Baba umwanya uranje turasenga ryari? Tuzosenga kwa gatatu. Bwana sifiwe. Ico kibaye ikintu ca mbere. Baragenda binjiye neza, bamaze kwinjira i Kanani. Batanguye kuvyina. Tibirarangiye ubu twageze i Kanani. Ntibamenya ko imbere hariho Yeriko. Abana b'Imana, hari umukozi w'Imana atubwiye niza murajya ngo ibigaragazo nibihera bihindura isura gusa. Niyera mwa abantu b'Imana bihindura isura. Yesu ashimwe. Ubu ufise ikigaragazo cyo kwitwa umukobwa ukibaza ngo woronka umugabo ngo vyo biheze, ariko warushikamwo baba bagatanga kuguha amakofi. Waruzi turaruhutse. Warushikamwo ukavyara abana wibaza ngo uraruhutse, abana ukabura ivyo kubaha, ukabura ivyo kubagaburira, ukabavyara kweri, ariko ukabura ivyo kubagaburira, ukabura ivyo kubambika, ukabura ivyo kubatunga, kandi wabaronse. Ibigaragazo ngo nibihera bihindura isura. Bari batanguye kuvyina bitera hejuru ko bageze i Kanani, ariko Imana yari yashizeho ikindi gipimo kigira kabiri cyitwa Yeriko. Haleluya. Bageze kuri Yorodani yababwiye ngo mushoreremo ibirenge. Bageze kuri Yeriko yarababwiye ati iyi rero kugira muze kuyitsinda naho nyene murahindura imikorere, murahindura umukenyuro, muza kuyizenguruka. Bwana sifiwe. Muraza kuyizunguruka ibihetangabo indwi, inshuro indwi. Muranyumva? Indwi. Muzoyizunguruka imisi 6, muzenguruka rimwe muca mwicara.
Yeriko reka nukwera umwanya mba ndababwiye Yeriko ukuntu yari imeze. Yeriko yari yubatse nka kujya kwa mpimba. Mpimba nirimo impangu zibiri. Hajya ku mpimba hari impangu zibiri, ari ibihome bibiri. Urenganya igihome cya mbere ucushikira ikindi gihome. Yeriko nayo niko yari imeze. Haleluya. Baravuga ngo igihome kimwe cyari gifise ubwaguke bwacu cyari gipima imetero zitandatu. Imetero zitandatu. Ikindi kigapima izindi metero zitandatu ni metero 12. Igihome kimwe kandi cubakishije amabuye. Mu gishingo c'ivyondo bari bashizemo ikaburimbo. Nta rokete yari gupfa kugishobora, ariko hari hakenewe rokete y'Imana, hari hakenewe bombe y'Imana. Irababwiye ati rero ingene muza kuyigwana n'ingene iza guhomvoka muza kuyizunguruka. Bona sifiwe sana. Muza kuyizunguruka inshuro 7. Ubugira gatandatu muza kuyizenguruka, ubugira 7 muza kuyizenguruka inshuro 7 ku munsi. Bakazunguruka umunsi wa mbere. Umunsi wa mbere bakazunguruka, undi munsi bakazunguruka, bakabona biricameze ko akundi nyene. Nta kintu na kimwe cabaye. Ari giye usenga ugakubita iminsi 2 utajya utanywa, kigeragezo wagenda ugasanga kigukanuriye amaso kwa kundi nyene. Wagiye gusengera umugabo ngo akizwe, washika gahitira guha amakofi, umaze iminsi 3 utajya, kibaza Imana yanyumvise cyangwa ntiyanyumvise. Shishikara uzenguruke kumbura ugeze ku muzenguruko wa 3. Haleluya. Zenguruka, shishikara. Barazenguruka kugeza ku munsi ugira 6 batarabona n'akantu kanyiganga. Ubugira 7 bazenguruka umunsi inshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, ku nshuro igira 7. Haleluya. Abansi bari biyugaranye. Igari ibintu Imana yegeranirije ahantu hamwe irabindiriza, ibanza kubireka kugira ngo ibyiheshereze kicubahiro ku munota wa nyuma, ku mwanya wa nyuma. Kugwara cyane rimwe na rimwe hari igihe biba n'umugambi w'Imana. Bwana sifiwe. Kugwara cyane ukagera kure hari igihe biba umugambi w'Imana kugira ngo Imana ikwiheshereze kicubahiro. Mwari no koraniro harimo abantu Imana igira yiheshereze kicubahiro. Hari abantu Imana igira yiheshe icubahiro ku buzima bwa pe igira yiheshe icubahiro. Bazengurutse ubugira 7 baza babona Yeriko yose uko yakabaye ihomvokeye hasi. Binjira mu gisagara, bica bo mu gisagara bose kiretse Rahabu n'umuryango wiwe. Semeni haleluya. Kiretse Rahabu n'umuryango wiwe gusa. Rahabu marayi ngo kuko yanyegeje abatasi bari bagiye gutata igihugu c'Kanani, arabamenya. Muze mumenya abakozi b'Imana. Haleluya. Biravuga ngo ubakiye aba yakiriye Imana. Semeni haleluya. Abasinziriye haleluya. Abo n'abasinziriye abo barakanura. Abasinziriye ntabyo bavuze. Abasinziriye ba papa mugisha. Bwana sifiwe. Ibihome biri imbere yanyu Imana yo mwijuru igiye kubisenyura. Mugiye kwinjirira aho mutumbereye. Mugiye kwinjirira aho mutumbereye. Ku muntu wese yinjirira mu irembo ryiwe, ntabwo uzokwinjirira mu irembo ryanje, uzokwinjira mu irembo ryawe, kuko irembo ryanje niryo gukwira, ariko irembo ryawe niryo ryawe. Imana iciye inzira mwari notera haleluya. Iciye inzira ndabyumvise. Iraciye inzira irakuriye rya deni ryari rikuruhije. Iraciye inzira irakuvuganira. Mana yanje we. Hari umuntu iciriye inzira, urubanza rwe rwari rwarazingamye, urubanza rwe rwari rwarariwe, ariko Imana yo mwijuru irambariye ngo yaguciriye inzira, ikugiriye neza, igukoreye igitangaza. Iraciye inzira igukijije iyo ngwara wari ugendanye. Mana we. Iraciye inzira irakugiriye neza.
kandi uvyizere nk'ubibayemo. Mbere nka wa mwana avuga ngo ndashima Imana ko ingejeje mu 2024. Ubyumve ko wabyinjiyemo, ubyumve kuri misezerano ryawe. Wicara nko wicaye mu rugo rwawe, namutabyara wicare nk'uhetse. Wizere Yesu. Wizere gukora kw'Imana. Wizere gukora kw'Imana. Kugiciye inzira hatari inzira. Yuguruye urugi rwari rwugaye. Iguhaye urufunguruzo mu maboko rwo kugurura amarembo yugaye, rwo kugurura imiryango yugaye. Yambariye ngo Yeriko yabatangiriye, Yeriko yabazibiye, irahomvagurika mwa ino teraniro ry'uyu munsi. Hari Yeriko uzosubira, utazosubira kubona ku buzima bwawe. Hari umuntu utazosubira kubona ku buzima bwawe. Wa wundi yakuroze kenshi ugiye kumurondera aho yahora aba. Wa wundi yaguteza imitego y'urupfu giye kumushakisha umubure. Wa wundi yarondeye kwica urugo rwawe ngo arusambure aruhindura ubunywero. Ubwiwe nibwo rugiye gusambuka, ubwiwe nibwo rugiye kubomoka, ubwiwe nibwo rugiye gukugwa. Mento beyverga. Tinjiremwe n'ibyawe nyene wewe. Tinjiremwe winjire mu masezerano yawe. Hari abantu mugenda n'abagenza, hari abantu mugenda n'abapinga, hari abantu mugenda n'abatemera Imana, hari abantu mugenda n'amubwira Yesu ntibamwumve. Ariko Imana niyahomvagura Yeriko, bazoyemera, bazoyumva, bazoyitahura, bazokwemera ko wasenze Imana. Fire zala fire. Nukuri Imana igushiza hibonekeza. Kugisagara kiboneka, kugisagara kigaragara. Imana yaravuze ngo mu minsi yanyu bazokubaka Yerusalemu, ndayubake ku rushengero rwanje. Haleluya. Ikintu cyubatse ku musozi gitegerezwa kugaragara, ikintu cyubatse haboneka, abantu bose bategerezwa kukibona. Imana igukuye mu cyaro igushiza ahagaragara, Imana igukuye inyuma igushiza imbere. Nambu byizeye tela haleluya. Igukuye Nukuri. The Lord, the Father. Harabani Imana ihinduriye. Harabani Imana ihinduriye. Harabani Imana ihinduriye. Harabani Imana ihinduriye imirire. Mugane w'abana. Mwana wanyera akunda kuvuga ngo imirire. Harabani Imana ihinduriye rasyo. Harabani Imana ikuye Imana yanje. Abisirayeli ngo Imana irabahindurira, ibakura kuri Imana ibahereza inyama. Reka ndiko ndazibona ziriko ziraguruka zarara, zitumbereye mu rugo rwawe, zitumbereye mu nzu yawe, zitumbereye abana bawe. Reka ndakubwire, hari umuntu ari mwari no teraniro, abana biwe bari bamunaniye, ariko imbaraga z'Imana zirabakoze. Imana yanje bari bakunaniye neza na neza, ariko ukuboko kw'Imana kurabahindukije. Injira mu gihe cyawe. Ndavuze ngo injira mu gihe cyawe. Ndavuze ngo injira mu rugo rwawe. Ndavuze ngo injira mu kazi kawe. Ndavuze ngo injira muri business yawe. Ndavuze ngo injira mu rucuruzwa rwawe. Ndavuze ngo injira mu butunzi bwawe. Ndavuze ngo injira mu mafaranga yawe. Ndavuze ngo injira mu bifadika. Ndavuze ngo injira hahandi. Ndavuze ngo injira kurangurira Dubai. Injira kurangurira mu Bushinwa. Injira kurangurira Kampala. Injira kurangurira Dar es Salaam. Urabyizeye ngo utere haleluya. Antarabaya. Teketere vaya safos. Va mu gukorera abantu, winjire mu kwikorera no gukoresha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Dufise Imana yumva. Dufise Imana yumva. Dufise Imana yumva. Injira mu gihe cyawe, irambariye ngo ndagutangarize. Injira mu gihe cyawe. Injira mu isezerano ryawe. Mana yanje we. Mantekosia. Romantaria baza. Retete shaidefa. Indate haleluya ngo azamuka hagara. Uwo muntu yarateye haleluya. Imana iguteye inkunga mu Kinyarwanda ariko babivuga. Haleluya. Imana ikuzaniye ubufasha. Nikimbwiye ngo ndakubwira. Ikuzaniye ubufasha. Kandi izanye ubufasha
utari witeze, izanye ubufasha utabona aho bwozanana, izanye ubufasha utabona inzira yabwo. Niryo jwi numvise biguteye. Murabona murabaza kubona kera akiba ibitoki binini cyane, iyo igitoki cyeze kigiye kiro kirakomera bagishiriraho urwego. Nawe Imana yo mwijuru gushiriraho urwego kuko Imana igiye kuguha umugisha uzogusobanura. Ndiko ndahanura Imana igiye kuguha umugisha uzogusobanura, ukakwambika agashambara kubwiza, ukakwambika gahuzu. Mwabaririmbye mwakira ubwiza bw'Imana, mwakira umwambaro w'Imana, shengero ry'Imana mwakire kugirirwa neza n'Imana. Yambariye ngo ntangarize umuntu, sinzi niba ari babiri, niba ari batatu, niba ari 10, niba ari bangahe. Hari umuntu Yeriko yari imbere yiwe igiye guhomvoka. Reka nababwize ukuri, Imana ibwira Yosuwa ngo umuntu azokwihenda kubaka Yeriko, akayubaka, agishiraho fondasiyo yayo, hazopfa ifu. Reka nakubwire ibintu Imana igiye gusenyura nta muntu azosubira kubyubaka. Muranyumvise ngo muzamure haleluya. Ibintu Imana igiye gusenyura nta muntu azosubira kubyubaka, kuko bigiye gusenyurwa n'imbaraga z'Imana. Imana igiye gukuraho abarozi barara barakindira ku rugo rwawe. Imana igiye gukuraho abantu b'abapfumu barara baracuragura ibintu ku bwawe, kandi igiye kubikuraho burundu. Mwari no teraniro kwa rujya ruhande hari umuntu arara arumva ibintu bigenda hejuru. Mwiri teraniro kuri ruhande ahagarare yumva ibintu bimeze nk'imisenyi barungika ku nzu yiwe. Lote veriba shikosiyada. Imana yo mwijuru bikuyeho, ni vyarondera kuyongomeza ubuzima bwanyu. Sinzi ko muri ko muranyumva, mwasubiye kwicara. Ni vyarondera ubuzima bwanyu, ni vyarondera kubamira, ariko Imana ibahaye imbaraga zo kubimira. Ntivyagirire mu bwiza bw'Imana. Bwana sifiwe. Imana ibikuyeho kandi ibikuyeho burundu. Imana irabihagaritse, Imana irabisenye nk'uko yasenyuye Yeriko igakurwaho burundu. Nimba hari umuntu yari yarakubereye intambamyi, ndabitangaje mpagaze kuri kino gicaniro, umuronderaho yahora ari umubure, umushaka uze wumva amakuru avuga ngo harabaye umuntu yitwa uku. Nimba hari umuntu yicaye ku butunzi bwawe akicara ku mafaranga yawe, nahabi. Bibiri iravuga ngo mu mwaka Uziya yatanzemo Yesaya yabonye Imana. Ndagomba ngo umuntu ari muri no teraniro yakire kubona Imana, yakire kubona Yesu, yakire kubona Imana, yakire kubona Yesu. Reka kureba abantu, reba Yesu. Niwe amenya ingene abikora, niwe amenya ingene abigenza, agiye kubiroranya. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, baracahe kwijuru ritabaye. Uzashima Imana bose babireba, cyubahiro cyayo kiheba kureba. Wakire icyubahiro cy'Imana kibe muri wewe, uyishime uyivuge ngo wayibonye. Semeni haleluya. Ushima Imana ngo wayibonye, apana ngo wayumvise. Ukorera Imana ngo wayibonye, apana wayumvise. Murabyumvise ngo mutere haleluya. Semeni haleluya. Yeriko we wahagaze imbere y'abarepantansi, twinjire mu mwaka mushasha yasenyutse mu izina rya Yesu. Twinjire mu mwaka. Umva, hari umuntu ubukene bwazengereje, amadeni yabaye amadeni. Urakata bagakwega, wakata hajya bagakwega, wabaye iciro ry'imigani mu gisagara kubera amadeni. Imana igusenyurire icyo gihome.
ninde muntu ari hano ariko gufata ideni ryo kuja kwivuza, afata ideni ryo kuja kwa muganga, ufata ideni wakideni umuntu ryo kuja kuvuza umuntu? Njo ingo Mana yo mwijuru igiye kubarihira. Utari bwahaguruke ntasi azaba babiri bonyene. Ingo weguma hadeni office yo office waje. Imana yo mwijuru igiye kubarihira ayo madeni. Sayo mwayafashe kubw'ibibazo, mwayafashe kubw'ingorane, irambara igiye kubishurira. Muranyumva? Igiye kubishurira kandi igiye kubahanindisha yakababaro, igiye kubagirira neza. Witeka Imana ikomeye, Witeka Imana igira neza, Witeka Imana itabara. Senga ibi biganza byabo ngo vyakira amafaranga, senga ibiganza byabo ngo vyakira amafaranga. Jean Baptiste, Imana irambere ko igiye kuguha akazi k'amafaranga ari hejuru y'imiliyoni 10. Ndi mu mavuta sindiko ndibesha. Igiye kuguha akazi k'umushahara amafaranga arenga imiliyoni 10. Azokwishura canke ntazishura? Azosigarana canke ntazosigarana? Imana yamujye igiye guha akazi. Mana yanje, twoza muri cyubahiro ku mwami Imana tugatera haleluya. Reka ndakubwire, uyo mwaka tugiye kwinjiramo uzokubera umwaka w'impore. Madame wayaje yaje, uzokubera umwaka w'impore. Uyu mwaka uyu tugiye gusoza wakubereye umwaka w'intambara, ariko umwaka tugiye kwinjiramo uzokubera umwaka w'impore kandi wo kwinjira mu masezerano. Hari amasezerano menshi Imana yavuze kuri wewe ugiye kuyinjiramo. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo agiye kuza ubuzi n'ubuzi. Usubire mu kibanza twotera haleluya ku bw'aba bantu. Wenda hamagara abantu bafite ikibazo ukaguma wicaye, bafite amadeni ukaguma wicaye, ugaza guhaguruka namaze. Nimuramenye ngene Imana ikora repentance. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nimba ari umuntu ari hano afise ibintu byamunaniye, iri teraniro ry'uyu munsi rimuhaye imbaraga zo kubikora. Reka nangariza uwundi muntu ari mwari no teraniro kandi ari yumva araza guca yiyumva afise umugabo byanse ko akizwa. Wese ndaguhamagara ngo iri guraza uhoraho Imana. Inyenkomezi ya Yakobo imuhaye akazi. Sinababwiye ngo muze ingo basi naco ingo ko mwamaze kubiza ingo mwanya uko uragenda ndaje gusengera abantu ndabivemo kandi mwanya wagiye mu bushobozi bw'iyamamagaye barahawe agakiza mu izina rya Yesu. Mu bushobozi bw'iyamamagaye ariko mw'abantu b'Imana Megera ndabasengera. Amavuta ndimu, amavuta numva ndimu nayo kubazana. Uriya ni hakiza kubera umbise amavuta. Ni Mana yanjye nakijije hano. Mugiye kuzamuraza mufatanya gatoki. Bazoza barabicarika hamwe. Ni hakiza nukuri turakome kuko dufite Imana. Iyo Mana
isi nibeho maze iyo mana mu bushobozi bw'iyamamagara, mu bushobozi bw'iyantoranije loteriyada mu izina rya Yesu turabahamagaye, turabahamagaye mu izina rya Yesu, turabahamagaye mu izina rya Yesu, turabahamagaye mu izina rya Yesu, mubatangira ikimazi, mubatangira ituro mu izina rya Yesu, turabahamagaye, 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 turabahamagaye mu izina rya Yesu. Uba waje imbere y'abandi urugo rwawe, satani yagomba kurusenya, abadayimoni bagomba kurusenya. Hari ibimenyetso ubona bitameze neza, ariko Imana yo mu ijuru yarukomeje urugo rwawe, Imana yarukomeje, ntiruzosambuka, ahubwo umugabo wagiye gukorera Imana mu bushobozi bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, mu bushobozi bw'Imana, mu mbaraga z'iyamamagaye. Imana igukorera igitangaza, Imana igukorera igitangaza, Imana igukorera igitangaza. Imana igukorera igitangaza, 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 Imana igukorera igitangaza. Umuntu uzohora amuhamagara hano imbere nkabona ari mu bintu ataza adatahurwa ndamurengana. Haleluya. Imana ibakorera igitangaza. Nari mvuze ngo Imana ibakorera igitangaza. Irabahaye abagabo banyu. Muzanane mu nzu y'Imana. Irabikoze. Muri ibyo yavuze ngo twarasenze turumvigwa, twarasenze turumvigwa, twarasenze turumvigwa, none Imana irabikoze. Wari umaze iminsi ubisengera wa mudamu we, yari imaze iminsi ari isengesho ryawe, Imana yo mu ijuru irabikoze. Nunabishaka umutangira ikimazi kimubohora, kimubohora. Muhaguruke dusenga Imana. Nari nzi ko tuza gusenga umwanya munini, tugaba gusenga amasengesho ya deliverance, ariko umwanya Abdul yawumaze, umwanya Abdul yawumaze. Twinjire muri saa 8. Bwana asifiwe. Wizere Imana, wizere Imana gusa kwibikoze. Zamura ibiganza byawe mbere ya Yesu. Witeka Imana ikomeye, Witeka Imana itangaje, Witeka Imana y'amasezerano, Witeka Imana yumva gusenga, Witeka Imana yumva,
witeka Imana igira neza. Muriko muranyumviza cyangwa muriko murasenga? Muriko murasenga nk'abantu bafite ibibazo, nk'abantu barushe? Ntabyo mbona, nta n'ibyo numva, nta n'ibyo numva, nta n'ibyo numva. Hari ubushobozi bw'Imana, hari ubushobozi bw'ijuru buriko buragendagenda hano hantu, hari ubushobozi bwa Yesu buriko buragendagenda mwari no teraniro, hari ubushobozi bw'Umwami Imana buriko buragendagenda mwari no teraniro. Ndabwumva buriko buragendagenda. Mu minota nk'itanu gusa tugiye kumanura imbaraga za Yesu, tugiye kumanura umuriro w'Imana, tugiye kumanura umuriro w'Imana, tugiye kumanura ubwiza bw'Imana. Bandanya gusenga, bandanya guhamagara Yesu, bandanya guhamagara Umwami, bandanya guhamagara Data, bandanya kumuhamagara. Muhamagare, mwinginge. Hari ukuboko kw'Imana utabona kugiye kugukorako mu izina rya Yesu. Hari ukuboko kw'Imana utabona kugiye kugukorako. Hari ukuboko kw'ijuru. Imyuka mibi igiye gusohoka mu bantu, imwe mu mbi zigiye gusohoka mu bantu, imwe mu mbi zigiye gusohoka mu bantu. Abadayimoni bagiye kurekura abantu, abadayimoni bagiye kurekura abantu, imizimu igiye kurekura abantu, igiye gusezera yiruke itekere. Lo tetere bayi. Ndavuga ngo senga n'ijwi ryawe, uduze ijwi ryawe. Hamagara Yesu, hamagara Yesu. Hari abantu barozwe, hari abantu barozwe. Uburozi bugiye kubavamo bwiruke. Ibitega n'amareba bigiye kubarekura, amahembe baguteyemwo, bagushizemwo, amabuye, ingwara zidakira zigiye gukira muri Mana yanje. Senga. Ugiye kumva ukuboko kw'Imana kugukorako, 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 ugiye kumva ukuboko kwa Yesu kugukorako. Atereba ratarabaya. Baragaziju, baragazima. Naachilia moto, ninawasha moto mu bushobozi bw'Iyampamagaye. Hari ibintu ngiye gusevya muri aka kanya, hari ibintu ngiye gusevya muri aka Mana we. Senga ari ikintu Imana ikirakora. I say mu bushobozi bw'Imana ndategetse muriro w'Imana, moto unawaka, mbaraga z'Imana, mbaraga za Yesu. Ariko mwosenze mw'abantu b'Imana, ariko mwosenze mw'abantu b'Imana, ariko mwohamagaye Imana mw'abantu b'Imana. Ndabona ubushobozi. Moto mudugane hajya kuri podium, musengere hajya hejuru. Mbaraga za Yesu. Abasenzi kubita abazimu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Senga ita Mungu. Ubushobozi turira umuriro. Ibiri mu nda ndabisebya, ndamubohoye mu izina rya mbaraga za Yesu. Ninamuru nguvu za giza, out. Umuriro kubitabo bazimu,
ku bitabo bazimu, ku bitabo badayimoni, ku bituyo murozi, sambura, menagura. Zana intebe. Hari imbaraga z'Imana, hari presence y'Imana. Tetere bayi, mwicarike kw'intebe. Hari ubushobozi bw'ijuru. Mufate muduze neza, mwicarike neza. Mbaraga z'Imana, mbaraga za Yesu, muriro. Ariko mwasenze mw'abantu b'Imana we, umuriro. Baragazima mu bushobozi bw'ijuru. Turira abandi bandanya gusenga. Ubushobozi zana ka kantu ko kudahwamwo. Baragazima bamukazana hakiri kare. Mande ndategetse. Bandanya guturira. Koma amashi turi. Imbaraga z'Imana. Moto. Turira, kubita. Bomora. Cyo bamuteze. Ubushobozi. Turagaruje ubuzima bwiwe. Turagaruje ubugingo bwiwe. Mw'izina rya Yesu. Buranga Yesu. Zamura amaboko yawe cyane. Zamura. Ndavuga ngo zamura amaboko, kazamura kumwe. Jesus. Ntawe usenga samaye. Nta kuntu wokwakira igitangaza usamaye. Senga. Ninamura nguvu za shetani. Ninamura nguvu za kuzimu. Ande imbaraga umuriro. Mu mbaraga z'ijuru, mu bushobozi bw'Imana.
mu bushobozi bw'Imana ndaguturiye mu izina rya Yesu ndaguturira ono do Yesu toka 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 mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mujyane hari niko batsinzwe dukomera amashyi umwami w'abami haleluya tera haleluya tera yindi haleluya ndatuye azimu amurekure mu izina rya Yesu Kristo musubire mu bibanza mwicare gatoya iminota ingahe tuteye defa